Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye bakunzi b'ikimenyesha makuru Kibonobono Media. Ubu turi kw'igenekerezo rya 25 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 turi gihe co ku mugoroba isaha 12 n'iminota 4 turi hano mu gisagara ca Bujumbura. Wewe ubonye ubwa mbere iyi video jewe ndi David Tubisabe mpagarariye umuryango w'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono mu Burundi witwa Inaskoki, Union Nationale des Sociétés Coopératives Kibonobono. Watanguye ari Kibonobono oyo ari koperative ntoya. Rero igihe kimwe nkuko namwe ndabivuga abarundi baranyumvise ndababwira ati ikibonobono rero ni igiterwa njabuka amazi, ni igiterwa gishobora kudufasha gushika kw'iterambere rirama, ni igiterwa gishobora kuduha amafaranga mvamakungu, ni igiterwa gishobora gutuma tworonka akazi abatagafise, eka ni igiterwa kizodufasha mu kwivura indwara zitandukanye, mu kuronka ifumbire. Namabwira ati amavuta yaco n'amavuta azimvye cane akorwamwo ibintu bitandukanye, ti mbere cona akorwamwo n'igitoro. Mu ntango rero nabona abantu benshi iyo bavuze ivyo vy'igitoro abantu benshi barafata akanya bakantuka nyene bikwiye mu makomantere mu biganiro nagenda nshikiriza, uretse ko nanatanguye kuri WhatsApp. Ariko igihe kiragiye bamwe n'abandi barumvise akamo bararima, hanyuma narababwiye ati muzoshora isoko, bakabaza none isoko murayifise? Ati twebwe turi isoko, Kibonobono turakigura dukeneye cinshi kugira ngo tuzoheze rero tugishore hanze camaze kugwira. Rero nukuri ari gutukwa abantu kutanahura, bakatisha Kibonobono twakuze tukibona, wewe uje nkande, ububeshi, ico n'igisuma, kubita, funga iyo mbwa n'ibindi vyinshi. Gutukwa rero hari heze imisi vyaragabanutse, ariko ku munsi w'ejo igenekerezo 24 ari ku masaha nkaya nyene nakoze ikiganiro caciye hano nyene kuri Kibonobono Media, aho nako ndavuga ibijanye mbwira abantu ati nimuvavanure no kwitwa abakozi b'abandi, kuko umukozi vy'ukuri umukozi afise amahirwe make muri kazoza, kuko mu gihe abagize ikibazo nk'iyo yitavye Imana, naho entreprise aba yarayikoreye ngira gute biragoye. Ariko wohava mbwira ati none mwebwe ivyo muriko murakora nta bakozi mukenera, kuvuga ko abantu badakwiye gukorera abandi, ati none ivyo muvyikorera n'ibindi. Twebwe hano twebwe imiryango iruguruye, umuntu wese azana imitahe, twese turasangiye. Ibi ni ibintu vy'abarundi, uno mugambi w'abarundi turabisangiye. Aha nta ego jewe kubera ngira ngo arije nazanye iciyumviro, ngira ngo nije no hava nca nitwa yuko ndi umukoresha w'abandi canke ndi umurongozi w'abandi. Ariko aha nubwo umukozi tumuhagarika inyungu azozironka. Rero ikibazo ntako ndavuga muri ico kiganiro, je nabonye umuntu kweri yafashe akanya arantuka, yanuze ibintu vyinshi. Baramubaza none umutukiriki ngo ibintu vyinshi nyene bibi ngo caranyivye namango ni gisuma, ibintu nyene nk'ivyo kugwicirwa ngo gisegerereza ngo ngaho. Rero nimba yo ushobora kumva kino kiganiro, nimero yanje ni 69 488 411. Aha ni mu gihe umpamagaye ushobora no kundonka kuri 79 440 814 79 440 814. Aho ndondera nyandikira kuri WhatsApp
unyibutse ikintu noba nakwivye, ikosha noba ndagukoreye, ndagusaba imbabazi canke ndakwishure amahera yawe, canke nimba ari amahera nimba ari biki wowe uvuga ko nakwivye vy'ukuri. Hanyuma rero si ivyo nashaka kuvuga, nagomba kubabwira inkuru yindi nziza cane yuko wa mugambi rero urabandanya, na n'ubu urabandanya, twarabandanije. Raba hano inyuma yanje murabona, muribuka bwa mbere tubereka ati hano hari umuntu yashoye itoni 2 z'ikibonobono yaronse 2,20,000. Hari abantu bavuze ati uko no gushikuza kuwo muhungu, barashitse no ngaha baje kuraba. Dukeneye amatoni menshi cane kugira ngo tutangure gusya rero ya mavuta yacu, dupakira mu mapipa tujana iyo bayakeneye, canke nitwabona ko twaronse ubushobozi ngaha tuvyikorere. None vy'ukuri ubu turi mu kwa 11 no kwa 12, naho nyene murashobora kubandanya murima. Mu kwa mbere murashobora kubandanya murima, mu kwa kabiri nivyo harashobora gucamwo mu kubezi, ariko mu kwezi kwa gatatu naho nyene muzobandanye murima kugeza guheze, kugira ngo imvura izogere gucika ivyo mwateye mu kwa gatatu bimaze guhaguruka, ko ikibonobono nticubuma. Rero ari umuntu mu kanya katwicaranye ambwira ati jewe muri abantu basenga, ambwira ati jewe naraye ndarota, ati catumye ntera ikibonobono navyo nanzi ko umuntu yarimye, ati ni kubera ko naryamye ndarota mbona abantu bose bariko bararima, bariko baradandaza ikibonobono. Hanyuma mbona umuntu anyereka ngo wabonye aba bantu bose bahejeje kudandaza ikibonobono, je nanje nagumye nifashe gutya. Ngo arambwira ngo bwabaye ubusamazi bwawe, ibi bintu vyatanguye ubona. Karempereze kuri ako kantu kuri wewe uri kuranyumva, umutahe ni 12,000 kugira ngo wifatanye natwe. Ushobora kutarima, ariko kandi noho utorima fumutera basi ibiti 10 vy'ikibonobono. Urakoze, Imana ibahezagira. Mwakumwe nanje David Tuyisabe, inyuma ya kamera ni Desire Konate. Duhamagare kuri ya nimero nayitanze ngaho, tukwakire uje mu muryango. Turakora n'ibindi vyinshi cyane, kandi n'ubundi n'ibindi tuzobikora. Iki kibonobono kizodushikana ku ntambwe ishimishije. Kuri wowe uri kurarima ikibonobono, ndaguteye intege kubera iki kibonobono kizoguteza imbere n'abana bawe. Nawe ukorera umuntu, ngwino wemvestise ushira umutanga muri kibonobono,